Shalom shalom inshuti bakundwa ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ni mwene somo gakiza Steven Sinzoyiheba mukunze kumva mu kiganiro hitamo neza hamwe no ku Mirembo TV. Turabaha ikaze mu izina rya Yesu Kristo. Nagomba kukubwira ano majambo iga guceceka mu byo uvuga byose. Ushobora kuba wasanga amajambo yawe arizo ntege nke zawe. Igihe cyose umuntu ashaka gutesha agaciro mwiyime, nuja kure yiwe azamenya yuko agaciro kawe kahari. Haleluya. Mu gihe uganiriye n'umuntu muri babiri, ivyo mwaganiriye ukaza uvyumva n'abandi, irinde uwo muntu kuko si umwizerwa, ntabwo afitiye icizere ubuzima bwawe. Nta muntu ukurusha kuba mwiza, ntibaze baguhende, ntibaze bagusuke canke ngo baguhende kuri ivyo na biriya. Nta muntu n'umwe ukurusha ubwiza yitwaje imitekerereze ye ngo acaza guhende kwa kurusha ubwiza. Oya, nta mwanzi ufise nk'igihe, nta n'umukunzi ufite nk'igihe. Igihe nico mwasi wawe kandi niwo mukunzi wawe, nico gisobanura ubuzima bwawe, nico gisobanura uko ukwiye kugenda no ukwiye kubaho. Igihe kiraguha abagenzi, igihe kikakwaka abagenzi. Igihe nico kigena icirico, ni naco kizakugena ico uzabe cyo. Haranira ubuzima, haranira guhitamo neza, mugire umunsi mwiza. Turabashimiye cyane mwebwe mwese mukunda kudukurikirana mu biganiro hitamo neza, na mwebwe mwese bakunzi ba Mirembo TV. Turabashimiye kubw'urukundo n'imbabazi z'Imana. Tugiye mu kumuka bazima, tuvuge ngo ikibara n'inganji bibi bya data uri mu ijuru n'isi. Mwarahezagiwe. Yari mwene somo gakiza Steven Sinzoyiheba. Shalom shalom.